zimese hano zimese neza hano bicishe ndakubariye ukaba impuzu zidaciye ndabibona kandi hariyo impuzu ntabonamwo ngaho ko zose zikwiye yacu pina yasiya nayo ko atayombona ngaho nihenze ndaza kugenda kurara genda iraje je nayibonye imenga zirakoroka imusigi itandagenda izirabe hamuzizane kuzimesa nta kibazo ndagenda gutora Hodi. karibu uragira kwa genda iraje nayibonye imenga zirakoroka itandagenda izirabe Unasema kupata msaada nikampa sana mke jana kusema. Ndakufanya hivi ndio kuni msaada. Wewe mbona kutoa ile chombo la kuona sagu. Ndio kwa masadri watu wanapata na Mungu kauli wanje. Unaweza kwa kuingia mzima. Waraje msaza ndio amupata nabi aronda rahera kugeza hangana ko mudaifunge uriyo tujoni isi wawe kakibona naikubona wewe utiravye neza wewe uzogikura mama yaraje ngaha uramufata nabi ko wimvira ikihoye umvireza urinde cyane urumva Bana ubiye wewe utigende tende Ego nzosaza nje uragikora ndakibona sawa musaza je nawe itawe ndabibonye ahubwo wengira ukitangira n'ibiti bakuha genda data genda abanyana ramesa gatatu yiyumviye genda ukurikire iracha bidasashe biracha none bamukore nyabaki ubari tamazera nk'abandi Emwereka ngendo tuno kugira coco imana izopanga gusanze kugira ivyo bakuvuga ndabibonye umve barabibonye barabyumvise rero bagisha kugira aho nibaza twenda yo aho ariko abafite umugabo genda wicare hariya iwanyu babono ubiriza nawe wa mugabo we abiwanyu baza kumusanga hari igihanga cyo cya nyuma ubambere hatenya kwawe ukakabihaje umukobwa mukukanye wenda kubariye zobabwira ntibazosubira wumve bazosekuka kanakumbuka iwanyu bagenda kubihaniza Chenda bikubali utumira kubihaniza yo kuvuga iwanje n'umuntu azoga kugakuziwa bagenda kubihaniza shobora bagenda kubihaniza kana Jani na maki na mahoro turakomeye ndabakumbuye ahubwo nawe wahora wewe muntu utaza no kunemberera ndafasha noro kumwanya n'ubutwe kunondora kumwanya ugiye ngiye kwa diligence nanje niyo mvuye ntumbarire mukobwa ibyo mbonye sindivuza nayo ko ujya kubibona byibiki uzi ukuntu diligence asigaye afata nabo umugabo wiwe yahira Sando yamuremetse base y'impunzo ariko aramesa n'izindani zose ariko aramesa ndamara mayi mugaye ngize ndavuga Nindi bazakaye n'imiti yanyirukanye ibyo wacu nibikuraba ngo genda hariya ntumbarire wamara turagowe n'ukuri
nimba nawe ugashika uravyibonera Mana ndemera ico mbonye nka Tom reka ngende. mugabo naco Emwe ndagiye. Jay. Hatari sinzi nuko umuntu nabikubwira vrema. Iki navyomoka. Kubiki navyo. Jay. Aho neza na neza ugeze ku rwego rwo gutura inkoni ukaja kwita muvyeyi. Jay. Neza na neza. Sekimwe nakubwira. Wibuke neza yuko iyo tuvuye kurondera ubuzima ari nyene yatugaburira. Ndibuka neza ko atigera atora umwana n'ikinyoni twese twari abana bamwe aho neza na neza wararose ibyagezo byo kugeraho mama umwita ko ari umurozi. Jay, burya hari benshi bifuza ba mama babo batakibabise ariko wowe ugira ugende uvunagure wice ngo nuko warose umugore urangirana. Ariko kimwe gusa ndakubwira umuvyeyi n'umuvyeyi ikakuburira imbere umuvyeyi wawe burya muhungu isasi riva ku cyuma kandi igitugu kirakura ntigisumba izose. Igiti kirakura kikabisa ikindi. Nakwitegereje uriko uraropoka mbe wewe akagabo ndakubaza we mu rugo rwanje uhajejwe ikiwewe manzo kukwihaniza incuro nyinshi urugo rwanje rurakomeye ubwo iwanyu nimba rugwaye twareko bitaro ma wewe nukuri ndagira mu bantu bafise ubwenkurimo ndabonye umvana n'umburu tumbwega ndibaza na madiru hawupanga nyene dukuri kumaze kumbara ibintu by'ubimbire hamwe ndugumana nawe ndosanga nashwa muburi cyo mukora muzi wanyu Neza kweli. Amasaha upfuye. Kubera ko ushaka kunkurikirana. Canke waboye ko jewe ntari umwana muto yo gukurikirana. Reka je nivugira make. Kuko Imana yo irabona. Kira kiro cyose kiko kiratuwako. Byose Imana irayibona. Zo kugaragaza. Ivyo ni ivyiwawe izongaragaza mu biki. Ntabwo mbwira neza ngira izongaragaza ku rukono. Nawe bagabo kuri kuba bino banabi acewe niyo mpaye ndace we mana no kwenda ce ugomba ugenda ngoma nje muri korali Muri korali wawe byo kwisiga ugahebe kayo ariko mama ariko iki ubona ko ujya muhungu wawe yahawe ishema asigaye umengo na kayaye ukamwana abandi barabyara bagatwenga ariko jeho namarira n'agahinda eka ceri wanje iyo nibutse ingene yankunda ariko bakaba bageze ku rwego rwo kunyirukana mu rugo iwe numva intonto n'umubabaro nkaba akaba ageze ku rwego rwo kunyirukana be n'umugore wiwe banyirukana nk'igisuma n'amahiri inyuma yanjye numva umubabaro ku mutima wanjye oya mama nturire ubuzima ni ubw'Imana Imana irabibona bizogenda neza Imana irabibona mama ukomeze kumusengera iryo shetani y'umugore bizomuvako bizogenda neza
Reka mwana. Aya mosozi mpaye ndiri uno munsi. Azoyishyura. Odi. Karibu. Madu. Yego. Karibu twicara. Mbese ndushye. Ariko ko ntagusanga. Ndahabwe ahantu gisanzwe umugabo wanje yugashikiye ku mugara ahubwo nabo haje gusanga ahugaye mvuye kuvoma ubunyene. Natari kweli. Jere nzi ko nagusangaho. Ejo nanze ntuvugane. Muteye wanje. Ibyo numva ku mugabo wawe. Nibyo cyane. Izi nkuru ziguma zivuga yuko udafashe umugabo wawe neza. Ni kubera iki ziguma zivugwa hose aho cyose ari zo ziguma zivuga. Biravugwa yuko umugabo wawe umuhaye jondama. Umviriza mutayi wanje ingo ukuntu zubakwa. Ni gukora ibintu mu nkuri hamwe n'umugabo. Nyimba by'ukuri shemeje waramuhaye jondama akazobimenya. Bumva muzokubana. Akazobimenya. Uzomenye yuko urugo uzoba urusohotse uzocurutaha. Ibuka yuko tukiri batoya utahanuka. Ibuka yuko tukiri batoya utahanuka. Kuva na kera wamnyura umuntu udahanurwa ufise amanyama. Aha ndazi n'ahandi ko ndaguhanura wonyanka ngira sinzi. Samuteye wanje gerageza uhindure mukugwanje. Nimba ubwo ari bwo bujambo bukuzanye ngaha uramvira ubwenge. Nimba ibyo arivyo bikuzanye ndo kuvuga ko umugabo wanje namuhaye jondama mundeke nuba kugwanje. Sinkeneye ko muza kunyubakira urwanje. Nimba naramuhaye jondama akayirya ntapfe tukaba turi kumwe hari ico kumenga ruraba hanze n'urugo rw'iwanje ruraba hanze cyane. N'urugo rw'iwanje kumenga ruraba hanze cyane. Si vyiza nyamuburi kimuhanura niwe nyamuburi kimuhamba. Muteye wanje kunda abantu baguhanura bizogufasha mu buzima bizogufasha kubaho. Nakubari ibyo bintu byo kuza kumpanura murareka kumpamba nzoburi kimpamba. Nagomba mbura abampamba. Nimba arizo nkuru zazi ko atazindi nkuru ufise woza kumbarira fata kayirugende. Wisoza je mu rugo rw'iwanje sinkeneye abantu baza kumbarira ibintu by'ingofe. Kandi mwebwe niwe muzotuma umugabo wanje abifata ko ari ivyo kandi atari ivyo. Jewe naruhita nanje kuguhanura dari ivyo. Abikoze wirabe wikebuke bizoguhumira. Ahubwo bizobihumira ni mwebwe. Je naruhita ndagiye ndaguhanuye nka mutayi wanje ubigireko ko rugize ingorane naje ndoba ndazigize. Ndagiye. Sindoba ndemera ko bibara umugabo wiwe kabiri. Kandi bajya icyo gutangaza bajya. Icyo gutangaza ko abaririmba. Yo bari umuririmbyi kweli. Abo baririmba aha hepfo. Wewe nuko utakunda kuja gusenga. Arantangaje kweli. Je bijya ntavyo yonkore. Bayimba none ko mengo ucugira ubwoba. Abirantangaje kweli. Bizo gutangaza man. Biteza gutangaza ko nugira ubwoba. Gusa urashobora gutwara umugore ugasanga akwera ifuro y'igiti. Niko kimeze rero nawe nyene hajya arantangaje. Ibyo uburyo ubona ko hanze. Ndavyizeye neza yuko bibara umugabo wiwe. Ni umugabo wiwe we vyitsira. Sheri. Yo sheri karibu. Sheri n'umususumi uduki. Umusumi udusogoro. 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 None Cheni cyo wabonye ndi mpene yo kugivyatsi misi yose. Shene chese. Ni amafaranga narose ngo ndo narose pe. Canke ngira uri kurampenda sha. Yo mananje n'ibisogoro nyene. Urashaje kunzanira ibisogoro cyo mu maso yiwanje. Misi yose nije ndi mpene. Ene kandi bwo buryo narose ndabigenza. Umvirizi shashi yawe je ndayansi.
Miso si vyatsi mbaye impene jewe canke ndinka umviriza nkeneye kugaruka atari kuzana ishashi rimwe inyama inyama ndazibone ziri mu ishashi ndakubwiye ko kandi sisubira mu mvira mu rugo ugenda none urugo ni rwawe ni rw'iwanje uvuze ngo urupango n'ugwi wawe nta mugabo aba muri uru rupango adasuma inyama urupango nyene ni rw'iwanje ndakubwiye ati ugaruka ngaruka uzanye ishashi rimwe inyama atarukuna iryo zose ndayitemeshe kwanza ngenda kwereka nuba waza nkamanza nkagutema wa mugeserawe mwe murabone nanje ndabe ko atanga atashasha fisi icara gusa ndamurindiye umviriza ivyo wabibwira nde ishashe y'inyama nagutumye wayizanye ivyo nivyo ishashe jene nagutumye y'inyama nivyo uriko urambwira jewe ariko nagiye gukopesha abagenzi bakaba ivyo je ntumbwire cyo nakubwiye ni ishashe y'inyama niyo nkeneye je sindi inka wo kuzararya ivyatsi imisi yose nta kundi niki cyangwa ukeneye ngarukane cya gipanga urimbabaye ndakubabarire hodi nibarongera rimwe hodi bano abazira umunsi cy'inzoro hodi ibi nabyo mpembona ngani ibi sheri ndagukunda karibu umukozi w'Imana karibu turiho karibu cyane bintangaje ibikiga mukozi w'Imana mbonye mbengo atwari nini mu bintu by'iwacu none n'ibintu by'urubunyere bimeze nimpore none ngaha asha turashima kweli sawa nene bakeneye gatoyi akantu kari kanzanye ngani hatari miwe neza muri turashima ndabona muri mwengu mwabere mwaguma mujega none ikinzanye urakizi hanzanye n'ikibazo cya Lydia na Jay urabona ko Lydia na Jay baguye burundu kandi ntivyari ngombwa ko ntibwagere ko tubatana muri umwanya rero twebwe nibo kubasengera twebwe nyene dufise umuzigo wo kubasengera kugira ngo bongere bagaruke mu bigo ibintu bigoye nukuri bajye abantu nabo gusengera kuko urugo rutagira Imana kwama n'induro rero aha nanjye kugira ngo dufashanye amasengesho kugira bazogaruke mu ruhongore rw'Imana nukuri mugozi w'Imana ibyo bintu uvuze nivyo kure ariko Lydia gasoho gupfa kuyubira ko hajya Lydia arashwana tugize ngo tugende bisaba ko tuzogenda bukewe n'ahandi ujya no kutugomora yo tugomora ugera akaze cyane arashwana nukuri Lydia arashwana umuntu yashobanye na nyina bukwe nenda bukwe yo ajye nyina bukwe no gutitaho hajya muhira ntageze ngo arahonyonyera none ubona ko vyarengeranye aha nasigaye kwita nyina bukwe n'ababonye bose n'abakubita rero ndakubwire rero ubona ko byarengeranye aha nasigaye kwita nyina bukwe agakubita n'umuntu wese abonye ukuri turakwiye kubasengera kuko nta kinanira Imana ashobora kuri nanjye mpagenda kubaza abandikira ama message gusa kugira ngo tuzorone ingene tugenda kuza kubona ibyo nabyo nuko bakubwira dufasha ama reka je nisoza ngende serugwe mutama ngabo nukuri nanjye ngoma muri telefone mu mwanya nze kubandikira ama message bose ndabamenyesha umunsi tuzogenda kwa Jay tuhasengere n'ukuri n'ivyo nivyo kuko najewe nivyo byanzindukanye kugira ngo ndabe ko twobikemura ego ama je ngoma nisoze cyo gomba wisoze mutama serugu ngoma nisoze jewe sawa ego murakoze murakoze nani
Sawa sawa msigane. Yego. Uliza wapi? Sawa sawa. Kata. Nawe wibaza ngo vyaheze hagera n'indi gihe cyo nagende icyo nokubwira cyo navuze nkeneye inyama mu rugo soka nakubwiye nkeneye inyama mu rugo nta mugabo ndakubwiye ndabisubiramo kangahe sishaka out. Imana irakumpaye. Mbe wagakobwa we uribona neza we uri mwiza kusumbya jewe raba ivyo bijipo kambaye kugira mwinamure kugira mwinamure uze kuza muhira mwe nakanyoko wawe muze kunukira muhira bimbarire neza. Hewe ugira je ndi musazanje wifatiye nk'agahuzu ko musi katabutse jewe tuzohura nzokwereka sha katabutse jewe nimba utanzi no kurandura ugira ico wubaha nturenda kwereke nturenda kwereke aho ndandura waranteye nimba waranteye ndandura ho uhuye no musi atamavubi nari umusi wa jenari ya mavubi nzogukubita wawe kagukandisha umusoma soma Utanzi. Uzombona mbisa gusa nige. Ngene gihumura abantu bino bagabo nta suku bafise mana we ndahuye n'umwaka w'akagatondo